nigeze kumva inkuru y'umuryango. Uwo muryango wari ufise abana, kandi bari baramenyereje abana kuza barababwira ibya Yesu. Hajya baheze ibyo gufungura, baca bakoranya abana bakababwira ati, rero bana, izi ndya mubona dufunguye, turafise umukunzi wacu yitwa Yesu, niwe yatugemuriye aratugaburira. Amen. Ati hajya abana mubona twambara, turafise umukunzi wacu yitwa Yesu, niwe yama twambika, namwebwe akabambika. Turafise umukunzi wacu yitwa Yesu, niwe yama bambika akatwambika. None rero tumushimire umukunzi wacu. Bagaca basenga ati, Yesu umukunzi wacu, turagushimiye ko watugaburiye, watuzaniye ibyo turya, watuzaniye ibyo twambara, mukunzi wacu mwiza. Bama basenga uko nyene. Ababyeyi barabamenyereza abo bana, barabibamenyereza. Haragera igihe waba se wabo arapfa, inyuma gatoya nyina arapfa, basigara ari iki? Basigaye ari imfubyi. Haragera igihe babana, inzu bari barimwo irabagwako, inzu irasenyuka, abana batangura kubura ishuri, abana batangura kubura ibyo barya, abana batangura kubura ibyo bambara. Baraba mu magorwa akomeye. Hanyuma mwari akana k'agahererezi koko kari kakiri gatoya cyane, mugabo kaza katanguye ishure, kazi kwandika, ugatangura kwibaza ngo none wa mukunzi wa papa na mama yagiye hehe? Wa mukunzi wa papa na mama yagiye ngo umunsi umwe tutarika amaboko turamukanye. Ndabaramije mwese mu izina rya Yesu. Yesu n'abahezagire. Mugushimira Imana ko tukiriho, kandi ugashimira Imana nawe ko waje. Yesu n'abahezagire. Burya naho twicaye hano hariho abandi amaguru yabo amanitse mu bitaro, nawe wicaye hano hariho abandi bagize ibyago bindi bidasanzwe. Tuzi ko kuvuga ati wakoze Mana. Rero tusome amajambo y'Imana mu cete cyandikwa Abaheburayo, tugira tujye kwasoma amajambo y'Imana. Izina barivuze nitwa Imana Dani, cete cyandikwa Abaheburayo. Barakubonye abera bambere, barakubonye natwe Mana bakino gihe, bipfuza Mana kukubona. Barakubonye abera bambere, barakubonye natwe Mana bakino gihe, bipfuza Mana kukubona. Abera bambere barakubonye natwe Mana bakino gihe, bipfuza Mana kukubona. Barakubonye abera bambere barakubonye natwe Mana bakino gihe, bipfuza Mana. Ewe Mana twifuza Mana kukubona.
Twasoma amajambo. Haleluya. Abaheburayo 11 tugiye kuvugana ababaye abahizi mu kwizera, kandi tugiye kuvugana ijambo rivuga ngo ibyo uri kuracamo bineshe. Kugira mugenzi wawe atakwifuje kunesha ibyo uri kuracamo. Amen. 11 avuga ngo ababaye abahizi mu kwizera. Kwizera no kumenya rwose ibyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kutumenyesha ko ari iby'ukuri. Mbabarire nze ndasimba tugende ku murongo wa 4 avuga ngo ukwizera niko kwatumye Abeli aho Imana ikimazi kiruta icya Kayini. Ku murongo wa 5 kwizera niko kwatumye Henoke ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye. Dusimba inyuma, navuze ko nza ndasimba mwihangane. Umurongo w'indwi, kwizera niko kwatumye Nowa yubaha amaze kuburirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye kuzindisha abari mu isi no kuragwa kugororoka kuzanwa no kwizera. Murongo 8, kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaja. Kwizera niko kwatumye abinyamukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo. Murongo w'11, kwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye. 13, abo bose, amen, abo bose bapfuye bakizeye, batarahabwa ibyasezeranye, ariko barabibona biri kure bakabisasirira, bakemera ko arakavantara n'ingenzi ku isi. Abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Iyo baba barakumbuye icyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barifuza igihugu kirushije icyo kuba cyiza. Nicyo mw'ijuru, nicyo gituma Imana itamara amazi no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka kw'ikimazi. Tugende dusome umurongo wa 32. Mvuga ikindi iki, kuko igihe cyondengana ndondoye ibya Gidiyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abavugishwa n'Imana, bahejejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse no kuronka ibyasezeranywe no kuziba iminwa y'intambwe. Haleluya. No kuzimya ubukare bw'umuriro no gukira ubugi bw'inkota no guhindurwa mu ntege nke ngo zicike inkomezi no kuba agahebuza mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bagaruriwe abo babuze bazutse, abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe kuzuka kurushiriza kuba kwiza. Abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashirwa mu ngoyi no mu mabohero, bicishijwe amabuye, bakerewemo kubiri, barageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye isato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Isi ntiyari babereye ko bayibamwo, bayerera mu bugaragwa no mu misozi no mu masenga no mu byobo. 39, abo bose bamaze gushingirwa intara kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranye, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba cyiza, kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. 12 umurongo wa 1, nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo, twiyambura ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizigira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashyizwe imbere twihanganye. Imana ibayezagire. Amen. Kandi izo ntwari
zaranesheje zitwaye neza mu kibuga tumenye ko mu kibuga tukinira mu kibuga abandi bakinira kandi izo ntwari oh zitwaye neza kandi izo ntwari hano tuhasomye amajambo avuga ku babaye abahizi mu kugira gute mu kwizera. Uwandikiye Abaheburayo ntatavugwa neza uwo ari we, ariko reka dushike n'ijambo ry'Imana. Hano twasomye aho yanditse avuga adondagura akadondora abantu babaye abahizi. Aravuga ba Aburahamu, aravuga abandi benshi, agenda aravuga babaye abahizi mu kwizera. Aragera ahantu avuga ngo mvuga ikindi iki, urutonde ni rurerure, liste ni ndende y'abagiye banesha, y'abagiye barwana intambara bakanesha. Haleluya! Kandi bene data, mwibuke ko mu byahishuriwe Yohana handitse ngo unesha nzomugira iki, unesha mw'ijuru hazojayo abanesheje. Amen. Hazojayo abagize gute, sabagerageje nabanesheje. Twifurizanye kunesha. Amen. Twifurizanye kunesha. Turaca mu bibazo, amageragezwa arahari, ibibazo biruzuye, amageragezwa aruzuye. Amageragezwa n'umunzani apima kwahagaze neza. Niwibukeyo ingene yagerageje amubera umunzani ahagarara. Ewe umunzani wawe Imana irakukunda, kwihangana kwawe amen. Oh haleluya. N'ijuru hazojayo abanesheje. Ijuru rizojamwo abarwanya intambara bakagira ngo bakanesha. Iyo umwanditsi yavuze ngo ababaye abahizi mu kwizera, ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranye, ariko barabibona mu buryo bw'ibihembo, bakabibona bakabisasirira, bakemera ko nakavantara bakavaho, kandi ngo ntibigeze bagomba gukumbura igihugu bavuyemo. Haleluya! Hari n'undi murongo banezereye 3:9, abo bose bamaze gushingirwa intare ntibahabwa, mwahabonye ngesubiremo, abo bose bamaze gushingirwa intare kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranye, kuko Imana yatuboneye kera ikirukiriza kuba cyiza, kugira ngo abo ntibatunganywe bose tutari. Iryo jambo murifata, abo ntibatunganywe bose tutari. Amen. Aba bahinzi bose babandanije bakagwana, ntibyakunze ko Imana ibemerera ko batunganywa bwose utarashika. Amen. Kira mugenzi wawe turakurindiriye, ntacyo bahabwa utarashika. Ntararya ntaranywa atarabona umugeni, ataratubona, ntararya manu yanyegejwe tutara.
subiramo. Ntarajya ntaranywa, ntaranywa ku mutobe musha, ntarajya manu yanegejwe dutara abize. Uyu murongo ndawurigenda uraneze. Imana ngo yatuboneye kera ikirushiriza kuba cyiza, ngo kugira ngo ntibatunganywe rwose tutari. Tutari kumwe. Izi ntwari, ibi bihangange byo mu kwizera, bose bararenganye. Uyu muntu yanditse aravuga bagiye bararengana, aravuga ngo nodondora ba Gideyoni, novuga iby'aba Dawidi, novuga iby'aba Yefuta. Igihe cyo ndengana sinobamara, bagiye bagwana intambara zikomeye bakihangana. Abo rero Imana irababitse. Mvuze ngo iki? Irababitse ahantu kugira ngo bandindire, nawe bakurindire, kugira ngo dutungane rwose turi kumwe. Hari akaririmbo twaraturimo mu y'abana kavuga ngo Eliya na Enoke, Eliya na Enoke baririmba bati haleluya, 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 abiwacu haleluya. Nagomba mvuge iki? Nagomba mbwire bene data munyumvirize aya majambo. Abo bose bamaze gushingirwa intara, Imana yarabemeye irababika, baraturindiriye. Uza kubibona, naciye mbona igikorwa. Hari igikorwa Imana yababikiye. Gira mugenzi wawe, igikorwa Imana yababikiye. Suri umubarire ngo kugira batwagiritse. Aba. Amen. Amen. Aba. Imana yarababitse. Haleluya. Irababika, ibashyira hirya, ibabikira igikorwa cyanditswe hano twasomye ku gice cya 14 ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo. Hari igipfungu cy'abanesheje, hari igipfungu cy'abanesheje. Ingene babarira dusome ingene bizongera. Soma icyete cyandikiwe Abikorino ba kabiri, icyete cya kabiri cyandikiwe Abikorino. Hari ijambo ndashaka 5. Yo, haleluya. Ndakwipfurije ibyo uri kuracamo bineshe. Ego 5, icyete cya kabiri cyandikiwe Abikorino 5 ku murongo w'10 havuga ngo kuko twese nashitse, kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka yanjye, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'icyo yakoze akiri mu mubiri, ari cyiza ari mbiriza. Kuko twese ahantu diplome, ahantu icyubahiro, haleluya, ahantu ibintu bikomakomeye, twese elikuko muri kumatina urimo twese nagendimo, twese tutazobura kugaragariza imbere y'amateka ya Kristo. Umwe wese azoca imbere ahamagagwe izina ry'ingo. Amen.
wanje hari igikorwa zizokora, hari igikorwa zizokora. Umenga ndabibona hari umuntu azohagarara bamuhamagara ati naka, umusore umugabo bamuhamagara ati naka, iyo ngaha kubera iki utanesheje, kubera iki byakugoye. Umuntu umwe yisobaye yisigure ati mwami, hariya mw'isi twaba, hariya mw'isi twaba hari abakobwa bisiga, uwo n'umusore ariko arisigura cyangwa umugabo. Hari abagore bisiga cyane, hari abasore bisiga, abakobwa n'abagore bisiga. Barangerageje usanga naguye mu busambanyi birananira. Imana iti Yosefu, Yosefu, Yosefu ati sa arahana anyegeje lobeki arahanu anyege kugira ko igikorwa cyiwe. Imana iti Yosefu andisabwa ingo ate ahagarara atuyu musore avuga ko yabayeho mw'isi, hari abakobwa bamugerageje n'abagore agwa mu busambanyi. Ubivuga kwiki atuyo byaramunaniye, jewe nafashwe ku nguvu n'amabuja, nafashwe ku nguvu n'amabuja, ndamutana impuzu niruka ndimusa, ndagenda nongera ndapfungwa atacunsi. Bacagucira urubanza ati genda mu muriro udahera waranesheje. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Hariho unazoza azana umwigeme agende ashike, bamuhamagara ati mukobwa wewe byakugendeye gute ko byase kugororoka? Yisigura ati jewe mwami byaramboye, nagera ndabona abantu bantwenga, bamwe babona ko nirabura cyane, ndarondera ibyo kwisiga, ndagerageza nagenda nakonosamuka nk'abandi, ndarondera ingene nosa neza nkayagayaga n'abandi. Imana iti Esiteri, Bibiri imbarira ngo nasomye igitabo cya Esiteri, muze muhasome harandetse. Esiteri babashize mu nzu ya mbere, hari inzu ya mbere n'inzu ya kabiri. Inzu ya mbere bayimaramo amezi 6, iyindi nzu ya kabiri bakayimaramo amezi 6. Urumva no kuvuga ko bamara umwaka bariko bayisiga. Yesu adufashe. Hanyuma Esiteri cyatangaje, Bibiri ivuga ngo bamuhaye umuntu yitwa Hegari ajejwe Esiteri, amuha amavuta y'isenga, arayamuha. Hanyuma ngo hageze ko yimukira mu nzigira kabiri, ngo babasiga ibiyagayaga, ibintu bitamirana, ibintu bidahuye n'ubwoko bwabo. Ijambo ryanetse ngo Esiteri ntiyagira ikindi yaka. Amen. Ntiyagira ikindi yaka, aravuga ngo ntibishoboka. Ndabipfurije Imana ibarinde ibitamirana byo mu nzigira kabiri. Kwisiga si bibi, mugabo wirinde byo mu nzigira kabiri. Bari wo muri kumwe tubirinde byo mu nzigira kabiri, biraguhitana. Hari ibyo mu nzigira kabiri atari iby'abajejuru, abana hejuru, aba tubyumva kumwe duko. Haleluya. Hari inzu ya mbere ajamwo gushyiramo Esiteri, baramusiga amavuta y'isenga. Ibyo nibyo abayuda bakoresha, ibindi inzigira kabiri basiga ibindi, inzigira kabiri bakabasiga ibindi, ibyahindura ibyagira gute. Ndabipfurije Imana ibarinde. Amen. Imana ibarinde iby'inzu ya kangahe? Ya kabiri. Oya turabakecuru
Sifa kwa Mungu. Imana rero hari umukobwa azohagarara abamuhamagara ati mukobwa byamugendeye gute kugira ngo byange kugororoka ati mwami jewe hariya nabona abandi bisiga nabona abandi bimonora nabona abandi bahindura umubiri nanje numva nkeneye guhindura none rero byarangoye Imana iti Esteri amen ingo ati sabye Esteri ate atuyu byamunaniye kwihangana kubera yari parisiga ubivuga kwika jewe amen Esteri afata injamba ati jewe baranyugaranye ryari itegeko ry'umwami ryo kwisiga aribyo nigeze nkora genda waranesheje Imana idufashe kugira mugenzi wawe hari igipfungu kizotwagiriza hari igipfungu hari uzohagarara aze bamubaza bati wewe byakugendeye gute kugira ngo ntugororoke ukaneshwa ati mwami jewe nari umukene mwami nari umukene ruhebwa ndaja gusambana ndaja kwiba kugira ndabihebe noba ndaja gusambana ndiba kugira ngo ndabe ingene nobaho Imana iti Lazaro arahantu anyegeje kugira ngo atwakirize kugira ngo azatwakirize abiki Lazaro ingo acaza ashike avuga ati wewe uyavuga ngo yananiwe kwihangana kuko yari umukene ubivuga kwiki Lazaro afata ijambo avuge ngo wewe byarakugoye jewe nama ndi munsi y'ameza y'umutunzi nari mfise ibisebe kubera ubukene nari mfise ibisebe nama ntega ndi munsi y'ameza y'umutunzi ntora uduharage imbwa zikaza zikandikata ibisebe sinigeze nkora icyaha genda urubanza rwagutsinze hari uzohagarara aze nawe nyene ahagarare avuge ngo jewe byarananiye nari umupfakazi birananira kwihangana ndatinda ndaja mu busambanyi ndatinda ndaja muri ibi mu byaha kugira ngo ndabigene nobaho Imana iti Ana Bibiliya tubwira umuntu yitwa Ana sinogera ntamusoni ari muri Luka igice cya 2 umurongo 36 imbere y'Imana nacuzoro nkawireguza kuko nari abahizi bakwandi intambara bakanesha imbere y'Imana nacuzoro nkawireguza amen ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 2 hari abahizi bakwandi intambara havuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2 isomo rya 36 havuga ngo iki kandi hariho Ana wavugishwa n'Imana umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri yari umutamakazi wa kera yabanye n'umugabo wiwe imyaka ingahe
myaka ndwi uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yabanye n'umugabo w'imyaka ndwi uhereye ku kurongorwa kwiwe. Raba ari 37 kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyapfa ntiyapfa mu rusengero gusenga, yisozesha yinginga ku murango no mwijuru. Uyo ni cyabona kizokwagiriza abapfakazi. Uyo ni cyabona kizokwagiriza abapfakazi. Imana imuhamagara ati Ana ingo hano anazariruka disabwemo atuye umugore avuga ko byamunaniye kwihangana kuko yari umupfakazi. Byaramugoye biramugora kunesha. Wivuga kwiki anafata ijambo avuga ngo jewe nabanye n'umugabo imyaka 4 namaze imyaka 84 ndi umupfakazi sinigeze nkora icyaha. Nama mu rusenge nisonzesha nkora ibikorwa by'Imana. Waratsinzwe genda, waratsinzwe genda. Imana imbere kunesha bene data. Imana imbere kunesha ndabifurije kunesha mu izina rya Yesu. Imana imbere kunesha nawe uhura n'amageragezo, nawe uhura n'ibibazo. Nodondagura nkavuga benshi mugabo nibuka hariya n'abandi bazohagarara avuga ati jewe byarananiye kugira imbabazi abo twapfa ibintu byarananiye kubaharira, ibyo byatumye jewe byanga. Imana iti Stefano acaza avuge ngo jewe bariko barantera amabuye. Amen. Bariko barantera amabuye. Ibuye rimwe rikava mu mata, irindi rikava mu mafyigo, irindi rikava ku mutwe. Mugabo naguma mvuga ngo data ntugire gute kuko batazunganira. Naguma mvuga ngo data nubaharire kuko batazi icyo bakora. Wewe byakunaniye guharira ugaru, wewe byakunaniye guharira harira wakugiriye nawe kuko Stefano azobusindisha. Amen. Amen. Bibiliya iravuga babaye abahinzi benshi abagiye baraca mu bibazo bakavyihanganira. Hari n'abazohagarara bavuga bati twebwe twakora muri guverinema byari bigoye, twakora mu mabanga akomeye y'igihugu byari bigoye. Imana ihagurutse ba Daniyeli, Imana ihagurutse ba Meshaki, Imana ihagurutse ba Nikodemu bahaguruke. Barashinga amateka bazoza ngo jewe naho byari bigoye naragiye gusaba ikizimu cy'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Abo bazohagarara bahagarare kugira ngo batwagirize icyo Imana ikaduha kunesha. Amen. Nibuka amajambo ari mu Migani 24 ujya murongo w'icumi hasoni havuga ngo Migani 24 ujya murongo w'icumi aratubwira ngo Migani 24 ujya murongo w'icumi havuga ngo iki niwadende mukigwa ku munsi w'ibyago inkomezi zawe zizoba zahari. Niwadende mukigwa ku munsi w'ibyago. Kandi burya ibyago n'igeragezwa nibaza ko bitandukanye. Yesu adufashe. Burya igeragezwa urashobora kurijamo hakabaho inzira zo kurivamo. Burya ubukene nibaza ko atari icyago ariko ari igeragezwa. Urashobora gukena uno munsi ejo ugatunga,
sivyo shenge sa mugabo kuba imfuvyi ico nicamo, kuko naho woza ntawo gusubiza abavyeyi. Mugabo birivuga ngo naho wodedebugirwa ku munsi w'ibyago, inkomezi zawe zizoba zari nke. Nagomba mbwire umuntu wese ariko aranyumviriza, naho zamageragezwa ameze ate, naho zamageragezwa ngoye, nesha. Nigeze kumva inkuru imwe, Yesu adufashe. Nigeze kumva inkuru imwe y'umuryango. Uwo muryango wari ufise abana, kandi bari baramenyereje abana kuza barababwira ibya Yesu. Harya bahejeje gufungura, baca bakoranya abana bakababwira ati, rero bana, izi ndya mubona dufunguye, turafise umukunzi wacu yitwa Yesu, niwe yatugemuriye, aratugaburiye. Amen. Ati harya abana mubona twambara, turafise umukunzi wacu yitwa Yesu, niwe yama twambika, namwebwe akabambika. Turafise umukunzi wacu yitwa Yesu, niwe yama bambika akatwambika. None rero tumushimire umukunzi wacu. Bagaca basenga ati, Yesu umukunzi wacu, turagushimiye ko watugaburiye, watuzaniye ibyo turya, watuzaniye ibyo twambara, mukunzi wacu mwiza. Bama basenga uko nyene, abavyeyi barabamenyereza abo bana, barabibamenyereza. Haragera igihe waba se wabo arapfa, inyuma gatoya nyina arapfa, basigaye ari imfuvyi. Haragera igihe babana inzu bari barimwo irabagwako, inzu irasenyuka, abana batangura guheba ishuri, abana batangura kubura ibyo barya, abana batangura kubura ibyo bambara, baraba mu magorwa akomeye. Hanyuma mwari akana k'agahererezi koko kari kakiri gatoya cyane, mugabo kaza katanguye ishure, kazi kwandika, mugatangura kwibaza ngo none wa mukunzi wa papa na mama yagiye he? Wa mukunzi wa papa na mama yagiye he? Ngo umunsi umwe kakana gaca gatora ikaramu, gatora n'urupapuro ngo kandika ngo kuwahora ari umukunzi wa papa na mama, kuwahora ari umukunzi wa papa na mama yitwa Yesu. Jewe ni wa mwana wa naka na naka, wahora uzi iwacu tuzaniye ibyo turya, wahora uzi iwacu tuzaniye ibyo twambara, wahora uzi iwacu ukatugaburira, none wabonye papa na mama bapfuye, ucuraduheba. Ubu nitugira icyo turya, ubu nitugira icyo twambara, none rero turamerewe nabi. Karandika iryo kete ngo kararyandika, karishira muri envelope. Hejuru kuri envelope gaca kandika ko ngo kuwahora ari umukunzi wa papa na mama yitwa Yesu. Gaca kagenda kuri posta, karigishije koko ku maposta batanga amakete. Kagiye kaza gutanga iryo kete, kariha umudame yari kuri posta, aribonye ngo yazanye ikete ninde, ararita. Wa mwana ararira ati, mama, ati jewe nzanye iryo kete,
ni jewe nzanye iryo kete, ni je ndarizanye. Kandi iryo kete sinzi, nagomba kukubaza, hari umukunzi yitwa Yesu nandikiye, sinzi yaba, nagomba umuharire iryo kete, uri munshirire. Haleluya. Uri munshirire iryo kete, uri munshirire. Hanyuma ati sinzi iryo kete ntaryonzi, simenya Yesu iyo yazava, simenya Yesu iyo mugabo ntwarira iryo kete. Woshobora kurintwarira ku mukunzi yitwa Yesu. Hanyuma ndababarire, Yesu ariho. Yesu ariho. Kagapfuvyi bari mutereye kararira ubwo nyene muri ico gisagara, ngo Imana icibwira umuntu umwe ati nyaruka kuri posta, hari umwana uza gusanga ariko ararira, uze kumubaza ikibazo afise, uco bimukorera byose. Haleluya. Ariko ararira, aza abona umuntu ahagaze n'imodoka, aramubaza ati mwana kurira na maki, ati jewe narinzagira ino kete, nari ndarizanye ngo bari munshirire, nandikiye umuntu yitwa Yesu. Ati mushinga ntawe, wowe uzi Yesu ahantu haba, wowe uzi Yesu ahantu haba, ati ntwarira rino kete. Ati mwana injira mu modoka uze kunyereka iwanyu. Bashitse muhira, acara kuwo mwana ati twebwe twabayeho, mama na papa twari dufise umukunzi witwa Yesu araturaba, mugabo papa na mama bapfuye, twaciye tugira ibibazo. Wa mupapa acababwira ati mpore, Imana yantumye ndabubakira inzu. Haleluya. Haleluya. Tuduzirigana tuyishime. Imana yacu irishura. Bene data, ndiko ndavuga y'amajyamo, naho uri mu bibazo, naho uri mu ntambara, naho uri mu bibazo bikomeye, ihangana. Hari abanesheje bazotubera ibyagirije, hari abanesheje. Yesu nabahezagire, Yesu nabahezagire, Yesu abaha umugisha. Nagomba mvuge bene data, amageragezo arahari, ibibazo birahari. Hari ijambo muri Matayo riravuga neza ngo nimuze mwese abarusha n'abagize buti ndagira buti umurongo nituhejeje, nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, ndagira buti aho nituhejeje uwo murongo harabandanya, haca havuga ngo mwikoreze. Amen. Mwikoreze iki? Kuko itagira bute n'umutwaro wanje uragize bute, umutwaro wanje uragize bute. Hariho abantu urumva kubera ubu abantu bose urumva tuba mu mageragezo yarabaye menshi, abantu usanga rero urumva ntuzo turasoma ukaja mu konyene. Oya, handitse ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, ndagira ngo uwo ni umugwi wa mbere. Umugwi ugira kabiri, nabikoreza ingata, mwikoreza ingata yanje. Haleluya. N'umutwaro wanje urabahuka. Yesu ashimwe. Ndega ndevuye gute hano muhabwa edari. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Hari umuntu abwira igeragezwa riri ku mutwe wiwe, umutwaro akawikorera, yaza kuri Yesu akavuga ati wewe igeragezwa iraremereye, muhuka. Hakaba n'abandi, uyundi mugwi ugira kabiri, yikorera igeragezwa
babiri. Ukeneye ingata yonyene. Uyu naho yari mu mageragezwa, uzomubona muri korali anezerewe yarapfana. Uzomubona muri korali anezerewe kandi afise ibibazo, abantu bakabona anezerewe. Imana yaramuhaye ingata. Imana yaramuhaye ingata. Ukamubona muri korali agacegwa, ukamubona muri korali abantu bakavuga ati ujya muntu aracaba, ujya muntu aracaba. Amageragezwa yahuye nawe ari menshi. Gira mugenzi wa Imana guhingata kuri ibyo bibazo byawe, ikamushyira mu ingata. Uyu ni amageragezwa yo kuremera, ni amageragezwa yo kuremera. Afise ingata, afise ingata. Imana ibahetse, Imana ibahetse. Nagira mbwira umuntu aremerewe, nguma numva umuntu Imana, nguma numva ijwi rimbwira ngo wewe wapanze imigabo yo kwiyahura kuva kera, reka. Wewe ufise imigabo yo kwiyahura kubera ibibazo, reka. Ihangane, 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 ihangane. Ngomba dusenga Imana, ngomba dusenga Imana, ngomba dusenga Imana, ngomba dusengera umuntu aremerewe n'igeragezwa, aremerewe n'igeragezwa, ego aremerewe n'ikibazo. N'aya majambo abumvise Imana ibahezanye, n'ayo majambo abumvise Imana ibahezanye. Wewe sinzi ibintu bikuremereye, nesha bineshe, bineshe. Ndabaye kaza tugusengera Imana. Imana ibahezagire mwese, Imana ibahezagire kubw'aya majambo, Imana ibahezagire. Haleluya. Pfukamira ico kibazo ufise, Imana iguhe kunesha. Pfukamira ico kibazo ufise, Imana iguhe kunesha. Lore bombe gide lera lora. Haleluya. Imana iguhe kunesha, 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 Imana iguhe kunesha. Imana ibahezagire. Haleluya, haleluya. Oh Yesu abamhezagirire. Imana iguhe kunesha nawe uba mu bibazo, Imana iguhe kunesha nawe uba mu ntambara, Imana iguhe kunesha nawe mu magerageza adasanzwe, Imana iguhe kunesha. Haleluya, haleluya. Imana imutabara. Woye wewe wagize imigabo yo kuvuga ngo ntopfuma mpfa, wewe wagize imigabo yo kwiyahura, bireke. Wewe wagize imigabo yo kuvuga ngo ntopfuma ngira ibi, bireke, bireke. Haleluya. Imana ikubabarire, Imana ikubabarire. Ayo mageragezwa, ayo mageragezwa yaneshe, yaneshe, yaneshe. Haleluya. Reka dusenga Imana, reka dusenga Imana, tubasengere Imana ibakomeze. Haleluya. Woye kuja kure, reka kuja kure, mugere mu bibazo bikomeye. Amen. Dusabe hano Pastor asenga Imana. Yesu amuheze. Mana iyo mwijwe, n'uno munsi turagushimiye kuri rino ganuke utumye ku basabyi bawe Mana. Turagushimiye kuri hano, turagushimiye kuvuganye natwe. None rero bano basabyi bawe bapfukamye hano, ubwa mbere turabasabiye aba bakeneye gutunganya imitima mw'izina rya Yesu. Baje kuri wewe ngo baronke kuruhuka, baje kuri wewe ngo baronke amahoro yo mu mitima, baje kuri wewe ngo baronke ivyabateranije nawe mw'izina rya Yesu. Abo bagucumuyeko,
abakoze binyuranye n'ijambo ry'Imana ubagirire imbabazi, ubagirire imbabazi. Haleluya, haleluya. Utunganye ubugingo bwabo n'izina rya Yesu Kristo. Mwami uzobukoze. Hari abari baratakaje ivyizigiro kumbure, abandi barihebura baribagira Imana. None rero kibaye igihe ciza cyo kugaruka kuri wewe umwami, umukiza n'umutabazi w'ubugingo bwabo. Ubatunganye rwose, ubatunganye bumve kuruhuka. Hanyuma ibindi Imana ijambo ryawe rivuga ngo twitwararike ivy'ubwami bwawe no kugoroka kwawe, kuko mw'isi ibibazo ntibibura, ingorane ntizibura, ibibazo ntibibura. Nawe uca useruka ugatabara, kuko tubanje kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana. Bashatse kubanza gukiza imitima, hanyuma ngo baronke gutabarwa muri ivyo bibazo bibaremereye. Urakoze mwungeri mwiza, amaraso ya Yesu ababonekeko, amaraso ya Yesu abacunjagire, amaraso ya Yesu abatunganye. Urakoze Mana kuri ayo majambo yose twumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ngoma dusengere umuntu avuga ngo Mana ndagomba inkomezi zo kubandanya nesha. Haguruka huriwe uvuga ngo ndagomba inkomezi zo kubandanya nesha. Haleluya. Hari ababaye abahizi roiro, hari ababaye abahizi. Duze ukuboko bisaba Imana, duze ukuboko bisaba Imana. Tangura gusenga ati Imana namenye neza ko ari ibyagirije bizonyagiriza, ntakunesha nanje n'inkomezi zo kunesha. Habarike tobole halegideramo bisaba Imana mwisengesho. Duze isengesho ryawe bisaba Imana muri iri sengesho. Imana igufashe. Hari ibyagirizi, hari ibyagirizi. Haleluya, hari ibyagirizi. Amen. Hari ibyagirizi. Tudusengera n'abarwayi tubona hano, tudusengera n'abarwayi. Dusaba hari umubwiriza wa hano ashikana asengere abantu, asenga Imana. Yego duze uko kubibwira Imana ati Imana ntakunesha, ntakunesha. Duze ukuboko kwawe bisaba Imana. Hari abanesheje ibyo uri kuracamo, hari ababinesheje, hari ababinesheje, hari ababinesheje. Dusenge, asenge n'abarwayi. Mana data wa twese ubyagejeje, uhoraho 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 Mana w'ubushobozi. Hari umunsi uhoraho abamareki bamenya ko uri Imana. Isanduku y'isezerano wamaze kuyijana muri ya ngoro ya Dagoni. Mu gitondo ngo baje basanga ngo Dagoni ciseye. Tugisenga ushobozi n'ububasha bwawe Mana, turagomba ngo bongere busubire bugaragare hagati mw'ishengero ryawe. Bizeye barahagaze, bizeye baragaragaje ukwizera kwabo. Nawe seruka, kora, kiza mw'izina ryawe ryera. Tugisenga ubushobozi bwawe bwongere bugendagende hagati mw'ishengero ryawe. Wizeye wese nahabwa inyishu y'ikibazo ciwe, kandi wewe nyene wongere uhoraho ukore no ku muntu wese yagize kwizera akarungika igitambara, karungika ijambo rivuga riti basenge. Tugisenga uhangane n'umuhanzi kandi wongere utange inyishu. Kiza ubushobozi bwawe Mana bugere kure, ingerekane kuri Imana yagendeye ubwoko bwawe. Kandi si ibyo gusa, wongere unatange n'ubushobozi uhindure ishengero ryawe kuba abahisi
kugira ngo mwami Yesu natwe hasobeho gushikira aba barindiriye by'ukuri yuko natwe tuba hamwe nabo kugira ngo dutunganirizwe hamwe. Urakoze, turagushimiye kuri byose ukoze, ni mu izina rya Mugira Yesu Kristo tubisabye, amen. Bantu bahezanye inayo kwiba